Ndi niteka n'umunezero subire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweko biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe. Naho utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'ubutungane, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye nk'indero ndetse n'ibindi. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urakora. Ese vy'ukuri ni igiki kirakaje Perezida Ndayishimiye? Abegereye Perezida Ndayishimiye bavuga ko yatanguye inondwa afise ishavu ridasanzwe. Abo mu biro vy'umukuru w'igihugu batubwiye ko muri no minsi bamubonye bahunga kuko ngo iyo ameze gutyo arabatuka rwose. Uwo bahuye wese amutako imiragwi. Umugenzi wiwe ari hanze nawe yatubwiye ko yamuhamagaye ku wa mbere kw'iterefone, wa mugenzi amaze kumva ingene arakaye acara mwikura amusaba ko bozovugana hanyuma. Mu nama y'abashikiranganji yabaye ejo haheze ni ukuvuga igenekerezo rya 26 z'ukumunani 2026 Perezida Ndayishimiye yabonetse akirakaye. Abo twaganiriye bo hafi yiwe batubwiye ko Perezida yashavuye rwose guhera mu mpera y'indwi iheze. Mu vyo bavuga vyamushavuje hagaruka cane ibintu bitatu. Icambere, ikiganiro ca Reveriyano Ndikuriyo co kuwa gatandatu uheze. Abegereye Perezida Ndayishimiye bavuga ko yaramaze iminsi atanze itegeko ko inzego z'igihugu zogabanya gusotora abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngo iyo babavuze ko asanga babateye intege. Ndayishimiye yafashe ko amajambo Ndikuriyo yavuze kuwa gatandatu yaratumbereye gusotora abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bahaguruke gutuka ubutegetsi bwiwe. Ndayishimiye akaba asanzwe kandi yanka birya biganiro Ndikuriyo akora nk'uko yoba ari umukuru w'igihugu canga umukuru wa leta akiha kwishura ibibazo vya leta nk'uko yoba ayigaba. Nta handi na hamwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yiha gukoresha ibiganiro nk'uko ari we yoba arongoye igihugu. Ica kabiri ni ukugarukana izina rya General Niyombare mu bagumyabanga. Nta numwe azi impamvu Perezida Ndayishimiye hatinya rwose General Niyombare. Ndayishimiye yarababajwe cane n'ikiganiro Fokode yakoresheje ku munsi w'Imana uheze kuko casambuye vyinshi abanyagihugu bariko barahendwa. Ariko ngo agace kamubabaje rwose nakavuga kuri General Niyombare. Bukeye ku wa mbere ku biro vy'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi House bamwe mu bakozi basanzwe batabonwa neza barasatswe amatelefone kugira barabe ko hatabo barabitse amajwi avuga kuri Niyombare. Icababaje Ndayishimiye nuko ubutumwa bwatanzwe bwemeza ko Niyombare akiri muzima bwibutsa urugamba yakoreye muri CNDD FDD rushira ahabona ubutwari bwiwe. Rumenyesha kandi ko hatigeze yihakana umugambwe avamwo, rutomora aho ahagaze ku bijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza kandi aterekwa amacakubiri ariko arigishwa na CNDD FDD. Ndayishimiye yarababaye cane hasanze Niyombare agikundwa cane n'aba CNDD FDD ariko mwibanga. Yasanze imyaka bamaze bamwambika urubwa ahubwo yaradugije urukundo kuri we. Ica gatatu ni ikiganiro ca Perezida Kagame ku wa mbere uheze ni ukuvuga igenekerezo rya 24 z'ukumunani 2026. Perezida Ndayishimiye yarababajwe n'inyishu Perezida Kagame yamuhaye ku vyo Ndayishimiye yaheruka kuvuga ngo u Rwanda rwari rwaramenyereye kuzomuha u Rwanda rwari rwaramwemereye kuzomuha abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Perezida Kagame yishuye mu majambo make cane ngo yibaza ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuba yararose aca yibwira ko ivyo yarose vyabaye.
ni mu mvugo ikomeye cane yerekana urugero rwo gutandukana ruri hagati ya bano bakuru b'ibihugu. Benshi barazi ingene Perezida Kagame apima amajambo akoresha kandi ivyo avuze biba bifise ingaruka zikomeye. Abakozi bo muri Ntare House bakaba bavuga kandi ko amakuru y'intambara muri RDC ari mu birakaza Perezida Ndayishimiye iyo atameze neza. Mu ndwi iheze yahatswe kuburirayo ba General babiri. Abasoda b'u Burundi ntibashaka kubandanya intambara bama batsindwamwo. Intambara yatanguye gusubira kwegera u Burundi. Hari ikintu kibi cane cabaye mu ntango z'iyi ndwi, yamara amasoko yacu ntaraturekurira kukivugako. Abazi neza Perezida Ndayishimiye bavuga ko iyo ameze gutya ari ukumwitondera, ugashira mu ngiro wa mugani w'ikirundi ngo iyibize nabi uyima ifu. Benshi barabeza bakamuca kure mu kurindira ko ishavu rihoshoroka. Vyinshi navyo nyene kuri ayo makuru turabandanya kubikurikirana, hama bidushikiye natwe nyene tubibashikirize vyose uko vyakabaye. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa mu Burundi nuko umuriro mu isoko ya Kirindo wadutse nyene. Abategetsi bakaba baragaragaje inyifato itandukanye n'iyo bahorana. Hari umuriro wateye mu isoko ya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura. Umuriro watanguye isaha 5 z'umurango ejo haheze igenekerezo rya 26 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2026. Uhera mu gice kidandarizwamwo amamatera. Abajejwe kuzimya bashoboye kuzimya isoko itarafatwa yose. Abapolisi bafashije abadandaza gusohora ivyabo bitari bwafatwe, bongera barabafasha kuronka aho babishira mu mutekano. Umushikiranganji Alain Ndikumana yarahageze aratanga ijambo ry'ihumure. N'ubwa mbere ubutegetsi bwigenjeje neza mu bihe vy'ivyago nk'ibi. Si ubwa mbere hateye umucanwa mu isoko ya Kinindo. Inshuro nka zibiri vyari bimaze gushika hagatera umucanwa mu isoko ya Kinindo. Umucanwa wama uhera mu bice bidandarizwamwo amamatera. Muri ino soko kenshi igipolisi kijejwe kuzimya umucanwa cama gishobora kuzimya ibintu vyose bitarasha. Kimwe mu vyo rino soko ryisangije nuko imodoka zizimya zitabura aho zica. Iki kirakwiriye kuba icigwa mu masoko yose. Umucanwa w'uno munsi ni ukuvuga umunsi uheze nyene igenekerezo rya 26 z'ukwezi k'umunani urafise ivyo wononye, ariko kandi hariho vyinshi vyakize. Ingi vyabaye co kimwe n'ibimaze iminsi bishika mu yandi masoko. Nta utoshima ingene igipolisi n'igisirikare vyanyarutse kuzimya mu isoko ya Kinindo dufatiye ku vyari bimaze iminsi ahandi. Inyifato nziza y'igipolisi muri Kinindo. Uyu munsi igipolisi cerekanye inyifato kitahorana mu gihe hadutse umucanwa mu yandi masoko. Igipolisi cafashije abantu barasohora ibintu vyabo mu bice vy'isoko bitari bwafatwe n'umuriro. Uwuje kugurura yategerezwa kubanza kwerekana ko ikibanza ari iciwe koko kugira abasuma ntibikike mu kiza. Igipolisi caherekeje abadandaza bashoboye gusohora ibintu kirabashikana aho baza barashingura ivyabo. Ibikorwa vyabaye mwituze hatamusunikano. Iki ni ikintu ciza cane. Inyifato nziza kandi y'umushikiranganji Alain Ndikumana. Umushikiranganji Alain Ndikumana hasanzwe ajejwe ubutunzi n'ikigega ca leta, akaba yarishikiye aho mu isoko ya Kinindo. Acumva amakuru y'umuriro mu Kinindo yaciye ahagarika inama yariko arakoresha kuri Donatus anyarukira ku isoko. Alain Ndikumana yavuze ibintu bine bihambaye twahora twama twiteze ku mutegetsi mu bihe nk'ibi. Icambere,
yahojeje ababuriye ivyabo muri iryo sanganya. Ica kabiri yavuze ko hata n'umwe hakwiriye kwihuta kuvuga icateye umucanwa kandi hata amatohoza aracerekana. Yagiriye ko amenyesha ko amatohoza aciye atangura aho nyene muri iryo soko. Ica gatatu yamenyesheje ko leta iriko iriga ingene yoshigikira abadandaza bamaze iminsi bahura n'amasanganya y'umuriro mu masoko atandukanye. Ica kane yamenyesheje ko leta iriko iriga icokorwa kugira amasoko akingirwe bafatiye ku vyashikiye amasoko amaze gusha. Bimwe vya Perezida Ndayishimiye avuga ko isoko ya Buyenzi yaturiwe n'ipasi, icegera ciwe Bazombanza kikamwitsa ngo Galeri Ndayizamba na Roparizin zaturiwe n'ipasi, ntavyo twasubiriye kumva na Alain Ndikumana. Bimwe vya General Daniel Ndabirabe atuka abanyengozi ngo ivyabashikiye mu isoko ya Ngozi ni ikiguzi c'uko batiguriye kizimyamwoto, ntavyo twumvanye Alain Ndikumana. Bimwe vya Reveriyano Ndikuriyo yitwengera bamubwiye ko kwa Ndayizamba hahiye, akibazisha ngo mbe aho nihe, hama akigamba ko hatinjira mu makaritsiye ya Bujumbura, ntavyo twumvanye Alain Ndikumana. Ndikumana yavuze koko nk'umuntu azi ico leta ijejwe. Amasanganya harabaho hahambaye uko abatwara bigenza. Ko bishika hakaba amasanganya mu gihugu birasanzwe. Birahambaye cane ingene abategetsi bigenza. Ibimaze iminsi bishika mu masoko birateye amakenga umuntu afatiye ku murindi biriko. Harateye amakenga ingene atacigwa cavuye mu masoko amaze imyaka asha. Ariko icihuta nuko hafatwa ingingo zikomeye zo kwirinda imicanwa no gukingira amasoko. Ntivyumvikana nk'ingene kugeza ubu ata ndege yo kuzimya Uburundi bufise, kandi biboneka ko hariho ibibanza imodoka zizimya zidashobora kwinjiramwo. Ubuheruka hari komantere ikomeye yanditswe kuri runo rubuga, ni ukuvuga urubuga rwa Pacifique ninahazwe kuri Facebook. Iyo komantere ikaba yagira iti: harakenewe ishure ryigisha indongozi kurinda igihugu y'ivyago, rikongera rikazigisha amajambo zikoresha y'ivyago bishitse, kuko hari amajambo yongereza agahinda kurusha n'ivyago biba vyabaye. Alain Ndikumana yavuze neza. Birahambaye ko ivyo yavuze bitosigara aho yabivugiye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kumwe natwe, ndetse kandi ndagushimiye.